Haleluya. Twamaze gufata amabibiriya twese. Utayifise mugenzi wiwe aramuha, ariko Imana izi umushoboze nawe azayizane. Amen. Vyiza ko tuba dusoma amabibiriya kandi tukaba ari bitabo vyo kwiga. Rero amajambo tuza kwishimikiza na amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 4 ku murongo wa 43 gushika ku murongo wa 52. Tashobora no gushikana ku murongo wa 53. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 4 ku murongo wa 43 gushika ku mirongo 53. Haleluya. Ijambo mfise nahawe n'umwami wacu ni ijambo rivuga ngo l'essentiel c'est d'avoir Jésus. Amen. Haleluya. Icyangombwa no kugira Yesu Kristo. Voilà l'essentiel. Imana ishimwe. Haleluya. Isi ifise ukuntu itunganya ubuzima bw'umuntu, ariko Imana ishimwe ko nayo ifise ukuntu idutunganiriza ubuzima. Yesu ashimwe. Isi itunganya ubuzima bw'abantu irababwira l'essentiel, kandi ivyo bikadufata kuko turi mw'isi. Yesu ashimwe. Ako Yesu navuga ati ntituri ab'isi. Yesu ashimwe. L'essentiel pour le monde nuko umuntu aronka iki? Ni vyinshi. Amahera, umuryango, amashure, diplome. Hari ibintu vyinshi isi yerekana kugira ngo umuntu abe ubayeho. Bakoresha ijambo kubaho. Arabayeho kuko yarize kandi n'inyuma y'amashure afise akazi. Naho akora umushahara wabo ni mwiza. Haleluya. Ni vyiza. Ariko ingene Imana yatunganije ubuzima bw'umwana w'umuntu, Yesu ashimwe, ni muri Kristo Yesu. Haleluya. Mu Bikolosayi, mu Banyefesi igice ca 1 umurongo wa 3, Paulo aravuga ati ngo Imana yadutunganirije muri Kristo Yesu muri 2000 kombi. Isi tarabaho, avant la fondation du monde, imbere yuko isi baho, Imana yari yaradutoranirije muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Ng'impamvu icyangombwa ari ukugira Kristo. Haleluya. Kuko wewe asanga uri umusore, ubuzima bwawe, umufasha wawe atunganirijwe muri Kristo. Yesu ashimwe. Shaka kuba wubatse ariko ntishaka kugenda neza igihe urugo rwawe rudatunganije muri Kristo Yesu. Haleluya. Harya vyahereye niho byubakiye. Yesu Imana niyo yavuze ati ndabitunganije muri Kristo Yesu kubwanyu muri 2020. Sinzi igihe wavukiye ariko utarabaho Imana yari ikuzi. Haleluya. Imana yari ikuzi kandi ubuzima bwawe Imana yabutunganirije muri Kristo. Rero icyangombwa ni ukugira Kristo Yesu. Mbwira mugenzi wawe, aho bavugiye coronavirus twaciye oya gira gutya gatoya, mukore ko mugenzi wawe nta ngorane. Reka kwifumbereza, batubwiye ibihari. Yesu ashimwe. Ako vyose bihari. Haleluya. Yesu ashimwe.
batubwiye ibihari, ariko Yesu ahari kuva ryari? Kuva kera. Byose byaremewe muri we. Haleluya. Byaremewe muri we, biremerwa kuba ivyiwe. Abo ni mu Bikolosayi igice ca mbere murongo wa 16, ngo mubiriho nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Yamyeho. Ibi biriko biraza birahari, ariko Yesu yagize gute? Yamyeho byose bitaraza. Kandi ubugingo bwacu ngo bwatunganirijwe muri we ibi byose bitaraza. Rero l'essentiel ni kuba muri we. Haleluya. Yesu ashimwe. L'essentiel ni kuba hehe? Si umugenzi ari kure mu mahanga yarambwiye ati, muhungu je rero habavye, kuko meruka kubonana n'umuntu yari kararengana, none nibaza ko ngwaye. Aratetemera. Ndamubwira ati reka gutetemera, ahubwo ja kwipimisha. None nje nde kwipimisha kandi umuntu bambwiye amakuru yiwe. Ndamubwira ati rega wewe ushobora kubonana n'urya Imana ikakwiyereka. Yesu ashimwe. Akaba agwaye mugabo wowe Imana ikakwiyereka. Ikakwiyereka. Arambwira turakoze kw'iryo jambo mbwiye. Nari naramweretse uko icyangombwa ari kuja kurabisha, maze kumubwira ijambo ry'uko Imana ishaka kumwiyereka, bwakeye ajayo. Ku mugoroba sanga yandonde, arambwira ati niwashika wiconnect. Haleluya. Nanje namubwira ati nashitse kandi namaze kwiconnecta. Arambwira ati mugenzi, Imana yanyiyeretse. Essentiel ni kuba muri we turi satisfait. Haleluya. Rero ntugire ubwoba, ariko verifya kuri muri we. Verifya. Yesu ashimwe. Verifya kuri muri we. Yesu ashimwe. Rero icyangombwa no kuba muri Kristo Yesu. Amen. Reka tubanze duhere kuva ku murongo wa 43 dushikane ku murongo ndaza guhagarara. Iyo minsi ibiri iheze, avayo aja i Galilaya. Kandi Yesu bwiwe yashinze inahe yuko umuntu avugishwa n'Imana atagira icubahiro mu ntara y'iwabo. Ashitse i Galilaya, abanyagalilaya baramwakira, kuko babonye ivyo yakoreye i Yerusalemu vyose muri ya minsi mikuru, kuko nabo bari bagiye muri iyo minsi mikuru. Dukurikire. Maze asubira kuja i Kana i Galilaya, hamwe yahindurira amazi agacika umuvinyu. Hari uwutwarira umwami, umwana we w'umuhungu yari agwariye i Kaperinaumu. Uwo yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya ashitse i Galilaya, aza kuri we, aramwinginga ngo amanuke gukiza umwana wiwe, kuko yari ku mfiro. Yesu aramubwira ati iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza, naho mwizera namba. Uwo mutware ati ngwino mwami, ngwino se umanuke umwana wanje atarapfa. Yesu ashimwe. Hari amajambo nagomba kugarukako aha ku murongo wa 44 45, ngo ashitse i Galilaya, abanyagalilaya baramwakira, kuko babonye ivyo yakoreye i Yerusalemu vyose muri ya minsi mikuru, kuko nabo bari bagiyeyo mw'iyo minsi mikuru. Yesu ashimwe. Aha ico nagomba ko duca akarongo ni impamvu n'igituma Yesu bamwakiriye ashitse i Galilaya. Kuko Yesu kuri 40 ati nta muhanuzi yemegwa iwabo.
ivyo Yesu yabivuga yerekeje iwabo, ariko turabona yuko ahageze mu ntara avukamo, ageze i Galilaya ngo baramwakira, ariko ntibamwakiriye nka Kristo Yesu, ariko bamwakiriye kuko bari kumwe nawe i Yerusalemu, bakabona ivyo yakoze, barangije baramwakira. Ngo bamwakiriye kubera ibitangaza, kubera ivyo yakoze. Haleluya. Turabona ashika hehe, ashitse ariko aregereza, baratubwira n'undi mu officier de l'etat canye uwatwarira umwami, umwe mu baganza bari hafi y'umwami, ngo umwana wiwe yaragize gute, yaragwaye, kandi ntiyaragwaye gusa, ariko ngo yari ku mfiro. Uwo nawe ku murongo wa 47 ngo uwo yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya ashitse i Galilaya, aza kuri we aramwinginga ngo amanuke gukiza umwana wiwe ko yari ku mfiro. Yesu aramubwira ati iyo mutabonye ibitangaza. Yesu agarutse ku ijambo ibitangaza. Bambere bamwakiriye, ntibamwakiriye nka Kristo, ariko mu yandi majambo bashaka ibitangaza. N'uyu mutware niyegereye Yesu nka Kristo ubwiwe, ariko akeneye iki? Akeneye igitangaza. Haleluya. Rero turi hano turabona yuko Yesu ariko aragendagenda, ava harya aja harya, ariko nk'uko kugendagenda turabona n'ingene ariko arahura n'abantu. Yesu ashimwe. Kandi Bibiliya iratubwira ibiriko biraba mu uwo mwanya. Rero icyo nshaka ko twiyumvira ngaha, mu ruhande rumwe turabona ingene Yesu bamwakira, bamufata. Haleluya. Baramuzi nk'umuntu adasanzwe, avuga bikagira gute? Bikaba. Yesu ashimwe. Aravuga bikaguma, aragera bikaba. Imyuka mibi ayihagaze imbere yo ntarinda kuvuga ikigira gute? Ikihunga. Baramuzi. Ariko rero ku rundi ruhande tugomba kwimvira ati mbega Yesu wewe intumbero afise ni yahe? Haleluya. Ko turabona ahashitse bamaze kubona ko ari umuntu akwita pya uwapfuye akazuka, pya uwugwaye agahaguruka, pya ubosha akabohoka. Nuko bamubona, kandi niyo bamubonye bashaka kabandanya muri ivyo. Haleluya. Ariko Yesu nawe tugomba kwiyumvira ati mbega iyo avi Kaperinaumu aji Galilaya, iyo avi Yudaya aji Galilaya, Yesu mu mutwe afise iki? Haleluya. Yesu afise iki? Yesu ashimwe. Ni iyihe message Yesu afise? Ibi turashobora kubiraba turavye amajambo Yesu yishuye umugabo. No dushaka kubona en tête muri we Yesu bit yarafise canye objectif yarafise. Niki catuma abaho ngaha mw'isi? Niki catuma genda? Mission yiwe yari yahe? Haleluya. Mbega kwaruko abantu bamuguruka, kwaruko impumyi zibona, kwaruko abacumbagira bagenda neza, kwaruko abantu birongera ibitangaza gusa bagaca bigira. Ariko si ivyo gusa. Turabona aha ku murongo wa 48 abwira uyu mugabo ati iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza naho mwizera namba. Haleluya. Alo tubona intumbero ya Yesu, tubona icari imbere yiwe ava ikana aji Kaperinaumu aji Galilaya. Intumbero ya Kristo Yesu mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 4 umurongo wa 18 Yesu avuga ati mpwemu uhoraho ari kuri jewe, yandobanuje amavuta kugira ngo mbwire aboro iki? Ubutumwa bwiza. Yesu en tête bitse yiwe canye intumbero yiwe ntivyari bitangaza, ariko c'était l'évangile. Yesu ashimwe. Intumbero yiwe kwari kuvuga ubutumwa.
nta kindi cyazanye Kristo Yesu atari ukuvuga ubutumwa. Icyo gituma abwira uyu mugabo ati iyo mutabonye ibitangaza naho mwizera. Yesu ashimwe. Ngerageje kwiyumvira, Yesu n'umugabo akomeye, n'umugabo w'abagabo, n'umwami w'abami. Uyu mu officier de l'État ashitse imbere ya Yesu, ntitubona Yesu atetemera. Reka gutetemera. Umwami wawe natetemera. Natetemera ngo haje officier de l'État. Natetemera ngo haje umuntu ari hafi ya Herode. Oya! Benshi umunsi uvuga ngo turi muri Kristo Yesu ariko turatetemera. Imana imuhezagire, Bonaparte yavuze neza. Ivyo bintu birahari mugabo ntiduhungabana. Ntidutetemera. Yesu natetemezwa n'uyu mugabo. Haleluya. Navuga ngo mutware umwana wawe aherereye he? Ari he? Tugende. Natetemera. Bwira mugenzi ati reka gutetemera. Yesu ashimwe. Haleluya. Natetemera ngo turasiko muri abaganza mutwarira igihugu, sinobura kugira ico nkoze, abandi baragorana mugabo we kuri umukuru rondera ya déplacement gusa. Oya. Acabanza kumudefia. Yesu aratekanye. Amubwira ati mwebwe iyo mutabonye ibitangaza ntimwizera. Mu yandi majambo, jewe ndahari kugira abantu banyakire. Haleluya. Icyazanye ni kugira abantu banyakire. Ni kugira ngo ubone umwana akamwizera nawe amuha ubugingo. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Donc l'essentiel pour Jésus c'est la croix. C'est croire, de nous kwizera. Icyangombwa kuri Yesu ko ibitangaza bikoreka. Ariko icyangombwa nuko abantu bamubonye bamwakira nk'umwami w'abami. Nuko bakira inkuru nziza y'ubwami. Nuko bakira ubutumwa bwiza azanye. Nuko bakira ico azanye. Yesu ashimwe. Haleluya. Aha turaza kuhagaruka. Ariko ro harakomeye bene data. Kuko uyu munsi turakoranye mu mashengero. Mugabo il faut ko tuverifia. Dusuzuma ko dukoraniye ku butumwa bwiza. Yesu ashimwe. L'évangile, igihe cyose dukoranye ubutumwa bwiza butegerezwa gusuzumwa. Uyu mugabo aje kuri Yesu kuko ngo yumvise ko ageze hehe, ageze i Galilaya avuye i Yudaya ngaza kuri we. Ngo uyu mutware yarazi Kristo Yesu. Kuko ngo yumvise ko aje avuga ati mbonye akaryo. Mu yandi majambo yaramuzi. Ivyo avuga hirya no hino yarabizi. Ariko ntiyari bwabishire ku mutima. Icyatumye Yesu amuga ati iyo mutabonye ibitangaza nimwizera, nuko yarazi ko ari intakebwa. Yarabona mu mutima. Rero uyu munsi ntushaka gutrompa Yesu ngo uri mwishengero. Ntiwihende. Ngira mugenza bati ntiwihende. Yesu ashimwe. Ntiwihende. Iyo uri mwishengero ukaguma winjira butumwa buvuga, winjira usohoka utakira Yesu, uri kurihenda. Haleluya. Uri kurihenda. Rero ileta yuko ureka kwihenda. Yesu ashimwe. Ko Yesu uyu mugabo aramuzi. Abanza kumwidentifia. Yavuga ati uyu n'umuntu akomeye mu by'inzego, mugabo mu bijanye n'ivyo ndiko ndakora ari down. Ni ntakebwa. Haleluya. Nimwizera iyo ataco nkoze.
ngo icyo Yesu ashize ku mutima, intumbero ya Kristo Yesu yo kumugurura ariko ugasura ukamugara. Haleluya. Ariko arazi ko niyamugurura umutima wawe akakumugurura, ntuzosaba kumugara. Uzosaba kumugara. Uzosaba kumugara. Yakumuguruye mugabo icyo yakoze ni gise fondation, ni gifise ijambo gihagaze ko. Haleluya. Bene data, naco Yesu atodukorera, ariko turabe ivyo yokora mbega bihagaze. Raba wa mugabo Yesu yahagurutsa mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5, yari ku kidengeri Betesida. Bahuye yamubwiye ati mzee, ntuzusubire gukora icyaha. Ntuzusubire, don't sin again. Ntuzusubire gukora icyaha. Ko niwasaba gukora icyaha, ibintu bizogaruka bimeze nabi. Indwara yawe izoza iri fois n. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu amubwira ati none mbe byagenze ngo turazi uwagukijije? Ati je nawe nzi. Amubwira ati ni jewe muri ko muravugana. Uwo mugabo arizera. Mu yandi majambo, aronse irindi jambo ikimenyamenya cyuko atazosaba kumugara. Amen. Rero icyo Yesu ashira ku mutima suko iyo ndwara iva muri wewe, ariko icyo verifya nuko ubutumwa buri muri wewe, nuko yashinze imizi muri wewe, nuko wamumize. Mbe waramumize. L'essentiel c'est d'avoir Jésus. Haleluya. Ndakunda Paulo iyo yandikiye abikorino mu gice cya mbere cy'abikorino, abikorino ba mbere igice cya 2 ku murongo wa mbere n'uwa 2, avuga ati igihe naza muri mwebwe, igihe naza muri MK, igihe naza muri Minevame, nta kindi nashatse kumenya muri mwebwe atari Kristo Yesu we yabambwe. Nta kindi nagomba kuverifya. L'évangile doit être vérifié. Igihe cyose shengero ririko rirabaho, nihaza abantu bakeneye kumenya ko ririko rirabaho, bagomba kuraba ko ubutumwa bwiza buhari. Yesu ashimwe. Icerekana ko ishengero ririko rirabaho kandi riri mu ntumbero n'umugambi wa Kristo, nuko ubutumwa bwiza buhari mu mitima y'abakoraniye aho hantu. Nimba ubutumwa bwiza atari bwo dukoraniye ko, nishira hamwe. Nishira hamwe. Kuko ishengero si inyubakwa yuzuyemo abantu. Nishira hamwe rigiye kugabura imitahe. Nabo murumva bagabura imitahe bagakubitana. Ryari ishengero. Ryari rizwi nk'ishengero, mugabo hageze ko bagabura imitahe baca bara aya niyo mumpa. Jewe aya niyo mumpa nazanye ivyuma. Aya niyo mumpa igihe twubaka nazanye 5. Mbega ntizungutse. Ni kibazo bene data. Ishengero ry'abikorino ryarimo ibibazo byinshi. Ryarimo ubusambanyi, ryarimo amacakubiri, ryarimo abasuma. Ville de Corinth cyari gisagara cy'abagwizatunga, kandi bamwe mw'abo bagwizatunga bari mu ishengero basambanya abagore. Hari amacakubiri, hari urwango. Paulo ntabandika avuga ati ndagomba kumenya ko ubusambanyi bwaheze hagati yanyu, akico ngomba kuverifya nuko Kristo we yabambwe ari muri mwebwe. Bene data, naco bitwaye ibibazo bihari. Verifya gusa yuko ubutumwa bwiza bwinjiye. Chunguza urabe ko Kristo Yesu ari ndani. Haleluya. Ikimenyamenya cyuko ngaho muri MK tutazorwana nuko ubutumwa bwiza bushinga imizi. Nimba butari ko burashinga imizi, abarongozi ejo turafatana mu mashati. Kandi nitwafatana mu mashati mwe ntimuzogaruka, muzoca muja ahandi. Izoca ibinyubakwa abakabare baze bayirondere bayicururizemo ivyeri.
ikizerekana ko Minevam Kigobe izoba ihari muri 2040 nuko baverisye basanga Kristo Yesu yabambye yarashinze imizi mu bicaye hano. Jewe sinzigera mpagarara ngaha, kenshi point ya mbere ni evangile. Evangile. Hallelujah. L'evangile. Kuko ubutumwa bwiza ni solution y'ibibazo byose. Sinzi ibibazo mwokwenimera mwovuga ati mwisi hari ibibazo. Ako ndazi ko umuti wabonetse. Ubutumwa bwiza ni nyishu y'ibibazo byose ku muntu kubwiwe mwishengero. Ibibazo byose mwama mubona mu mashengero, ingorane irihe? Ingorane iri ku butumwa bwiza. Hallelujah. Ubutumwa bwiza iyo bumaze kunyengetera, bukavugwa bukatunyengetera, bya bibazo biri hirya no hino navyo tuzobona. Navyo tuzobona. Paulo navuga ati mwebwe harimo ubusambanyi, harimo iki, mbega bigeze avuga ati shaka kumenya mbega Kristo we yabambwe, mbega ari muri mwebwe. Iyo mutabonye ibitangaza ntaho mwizera. Bene da tugomba kwizera. Yesu ashimwe. Kuko ibi bintu birakomeye. Burya Yesu yaje atasanse y'ubuzima ihari, atantumpero y'ubuzima ihari. Sinzi mwebwe uko byayimeze, mugabo jewe kenshi nashatse kwiyahura ko atantumpero y'ubuzima mbona. Kumbure hari mu buryo bwanje ko dini maniel edinot twese nta ntumpero y'ubuzima yari ihari. Yesu rero yaje gushiraho intumpero y'ubuzima. Yaje gushiraho intumpero y'ubuzima. Hallelujah. Rero iyo umufise ubuzima bwawe bufise intumpero, Imana ishimwe, ubuzima bwawe bufise intumpero. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe. Kristo niwe ntumpero. Niwe ntumpero. Niwe buzima bwacu, niwe kazoza kacu, niwe kubaho kwacu. Hallelujah. Yesu ashimwe. Niwe bugingo. Niwe bugingo. Mbwira mugenzi ati niwe bugingo. Niwe bugingo. Hallelujah. Rero tugomba kuverifya tukaraba neza, mbega dukoraniye ku butumwa bwiza, mbega twarumvise ubutumwa bwiza, twarumvise Kristo Yesu. Rero icambere nico tucandike tuciyumvire ko nutakaza umwanya winjira usohoka, ariko ubanze wico vuga ati mbega mfise ukwizera. Kuko Yesu nashize umutima ku bibazo bitandukanye dufise. Ivyo arabizi. Mbega uyu mutware Yesu yoba atarazi ko agwaje umwana? Nimba yabona mu mutima akabona ko uyu muntu atarizera, akeneye igitangaza cy'umwana gusa, Yesu yoba atarazi ko uyu muntu vy'ukuri agwaje? Hallelujah. Azi byose. Yarazi iby'uyu muntu. Amen. Yarazi iby'uyu muntu. Rero ivyawe Yesu arabizi. Ivyawe Yesu arabizi. Ikibazo Yesu arakizi. Aho bipfiriye Yesu arahazi. Ahari ingorane Yesu arahazi. Ariko uyu mugoroba, uyu munsi, umubwira ati Yesu, uri umwami n'umukiza ubuzima bwanje. Ibisigaye Yesu arabikora. Arabikora. Reka tubandanye kugira ngo duheraheze. Hallelujah. Yesu ashimwe. Nimba ingo Yesu ari ingo zirakomera. Nimba muri basore Yesu ariyo
bagiye kubaho bafise abafasha beza, bafise ingo nziza. Nimba mu bigeme Yesu arimo, amashwa yabo ni meza. Haleluya, Yesu ashimwe. Nimba Yesu ari muri twebwe, ndagomba kubabwira ko Minevam Kigobe iri en mission, iri mu gikorwa cayo. Haleluya. Bariko barashinga intahe ku mashure, bariko barashinga intahe mu miryango, bariko barashinga intahe mu kibano, bariko barashinga intahe aho bari hose. Ngo Eglise Minevam Kigobe iri dans la mission, iri mu gikorwa cayo. Haleluya. Namba Yesu atari karashinga imizi mu bari hano, ngomba kubabwira yuko ntibizoshoboka. Haleluya. Ntibizoshoboka. Sinzi ko murabibona, hamwe na hamwe usanga ico turi n'ico twategerezwa kuba turi, hagati y'ivyo bintu bibiri uzosanga harimo umwanya. Hagati y'icuri n'ico ugomba kuba hariho umwanya. None ni igiki kizokuraho uyu mwanya? Aho umuntu yumva abumbwe, aho umuntu yumva atacisuzugura, aho umuntu yumva atakigenda yumva umenga ntazi kitagenda neza. Birashika mbega umuntu akumva hari kitagenda neza, wanamubaza ati niki kitagenda neza, akavuga ati nanje ntavyo nzi. Birabaho. Mbega birashika ukaja kwa muganga, uremvye muganga akakubwira ati ntavyo tubona. Icyangombwa no kugira Kristo Yesu. Haleluya. Uyu iyo umuronse urabumbwa ngo muri we ndi satisfait. Hari umuntu yaririmbye avuga gutyo, muri we ndi satisfait. Yesu ashimwe. Benshi nakazoza twari dufise, benshi kibano cari carahevye, benshi imiryango yari yarataye, yari yarahevye. Haleluya. Benshi bari barabaciriye imizi kuzimu. Ako iyo ugeze muri Kristo Yesu, ukura amabutura atari ukambara amapantaro yo. Kura amabutura atari yo, kambara amapantaro yo canke amabutura yo. Gakura umuntu muri pubera akamuhindura. Abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza. Akamukarabisha, akamusiga, akanamwambika. Aranangaza, aranangaza. Icyangombwa no kumugira. Haleluya. Bene data, Yesu arahindura. Yesu ashimwe. Yesu kukumugura wewe kumugurura. Ako Yesu cyashaka wowe nuko muhuya guhindura. Haleluya. Aragomba kuguhindura. Agomba guhindura amateka yawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Kugira ngo n'abazokubona nabo baze bahinduke. Avuga ati Imana yahinduye uyu mugore uyu. Yahinduye uyu mugabo. Haleluya. Niyo kwizegwa. Irakomeye. Tugomba kuyikurikira. Twagiye twumva intahe za bamwe n'imiryango yahagurutse avuga ati twarabagwanije ariko mutubabarire. Yesu ashimwe. Mutubabarire. Iyo Mana mwakurikiye niyo Mana nyamana. Haleluya. Niyo kwizegwa irakomeye. Rero ntutakaze umwanya utazi neza ko Yesu ari muri wewe, ahubwo wicare uvuga ati ndagomba ko biba verifiye, ndagomba ko bisuzumwa. Paulo ababwira ati ndagomba kumenya ko Kristo Yesu we yabambwe ari muri mwebwe. Kuko niyo abari muri mwebwe, ibibazo biri mu ishengero biriko biratora inyishu. Kuko ibibazo biri mu mashengero n'ivyuko abantu batumvise ubutumwa bwa mbere,
ndetse ngo bahingurwe ngo bakure bagende basa na Kristo Yesu. Kuko ikiza gutorera inyishu ibibazo bitandukanye n'umuntu yakira Kristo arangije agakura ariko akurira muri Kristo Yesu. Ahandi ataraho mw'ishengero hama hari ibibazo by'ubujambo yavuze iki jewe ndabivuyemo rya shengero ndarihevye ni iri bagita ry'abafonctionnaire. None ni ry'abafonctionnaire. Aha jerega Jesse n'umufonctionnaire. None ni ry'abafonctionnaire. Ndazi bamwe bama ngo ni mu bafonctionnaire. Ngo yango je ngo sishaka gusengera mu bafonctionnaire. Uwo muntu bikwiye kuba verifiye ivyiwe. Kuko ishengero si ry'abafonctionnaire. Haleluya. Ni iry'abakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Bagenda bakura, bagenda bahinduka. Amen. Dukomere umwami wacu amashi menshi. Dusome agace gasigaye. Yesu aramubwira ati niwigire umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu agize gute amubwiye aragenda. Ariko aramanuka abantu biye baramusangana bati umwana wawe ni muzima. Abasiguza cyane igihe yatanguye koroherwa baramubwira bati ejo ku isaha indwi niho inyonko yamuvuye ko, maze se acamenya ko hari muri ya masaha nyene Yesu yamubwiriye ko ati umwana wawe ni muzima. Arizera ubwiwe n'abo mu rugo rwiwe. Arizera ubwiwe n'abo mu rugo rwiwe. Yesu ashimwe. Ariko ijambo nyamukuru numva hano hantu nivyo Yesu yabonye ko uyu muntu arakeneye igitangaza, ivyo kwizera, ivyo kwakira Yesu. Ntiyakiriye umuntu mugabo akeneye ugukira k'umwana wiwe. Yesu bwa mbere aramwereka aho bitameze neza nk'umuntu atizera, ariko Yesu agira neza. Haleluya. Yesu ameze neza. Yesu ntari kategorike. Yesu ntameze nk'abantu. Abantu nibakubwira ngo navuze nahejeje kandi sisubizamo, mvira mu biro, sohoka. Yesu agira neza. N'umunyabuntu, n'umunyembabazi. Iyo mfukamye kenshi nshima Yesu, kimwe cyama kingarukana nuko Yesu yanyakiriye. Haleluya. Burya abantu ntibakira abandi. Oya. Ako Yesu nicaye nsanga yaranyakiriye. Yesu ashimwe. Yesu nameze nk'umuntu uja kuramutsa akakwakira atabishaka, akanitegura, yaheza kwitegura akavuga ati sohoka je ndagiye. Yesu suko ameze. Ngo ndazi ko aho uciye ugenda udokora n'ibiyiko byose ushira mu mufuko, sohoka je ndagiye. Yesu suko ameze. Yesu n'umwami w'abami, n'umugabo yashoye kutwakira, yakiriye intege nke zacu, ntiyaduciriye urubanza. Abantu bacira abandi imanza, abantu banka abandi, abantu buzuye ishari. Iyo minsi nganira n'umuhungu arambwira ati mukozi w'Imana, jewe ndagwaye ishavu kandi jewe nshavura nabi cyane. Rero nshaka wikorera uwo mutwaro kuko ndakene kuzobohoka kw'iri shari, kw'iri shavu. Mara iminsi niko namusengera niyumvira ingene azobohoka kw'iryo shari, ariko Imana imi vyanditswe. Tumaze kuja mu vyanditswe
ndamubwira ati mugenzi erega burya ishavu ni ngendanwa, ni ngendanwa, ni portable. None ishavu si portable, ni ngendanwa. Ahari umuntu adashavura aduze ikiganza avuga ati je sishavura, personne. Akimana ishimwe ku bwa mpwemu yera. Haleluya. Kuko ishari, ishavu, amacakubiri, urwanko, ivyo bintu ni ngendana, ni portable. Portable zo telefone zo munanazisiga, ariko ishavu ntizigera urisiga. Uzobana naryo kuko riri mu kamereme. Haleluya. Ako mu Baroma igice 8:2 Pawulo avuga ati iki vyagezwe bidashoboye gukora. Haleluya. Ngimana yatumye umwana wayo Yesu Kristo. Ishari ni ngendanwa, ariko twaronse ubundi bubasha muri twebwe bunetraliza ishavu, bunetraliza ishari. Rero icyangombwa ni ukugira Kristo Yesu. Iyo ufite Kristo Yesu uzokubitwa ikofe, uzotukwa, uzosuzugurwa, uzofatwa uko ariko kose, ariko kubera Yesu ari muri wewe ivyo vyose n'ubusa, uguma uhagaze. Haleluya. Rero turabona ico Yesu yakoze imbere y'uyu mugabo akomeye. Naho uri ntakebwa urondera gusa ko umwana wawe akira, jewe utanyakiriye kandi wama wumva ivyaje ukaba warabihaye igitugu, genda umwana wawe ni muzima. Yesu ashimwe. Ico nshaka kuvuga aha hantu ni giki: iruhande rw'uko Kristo Yesu amaze kuba muri wewe, bikaba biri verifye, genda ubane nawe. Haleluya. Genda ubane nawe. Uyu munsi bamwe twarakijijwe, mugabo Yesu hari ibintu bimwe na bimwe adapfa, hari ibintu bimwe na bimwe ducamo mugabo tukimvira yuko Yesu ataco bipfana na Yesu. Nta kintu na kimwe ucamwo ubamwo Yesu adakeneye kubamo. Haleluya. Yesu ashimwe. Twarakijijwe mwo tugeza ahantu ivyo ducamo biri coupe de Jésus. Ako tugomba kumenya yuko Kristo Yesu yaje kuba muri twebwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Bamwe mushaka kuba mufise indwara, mbega Yesu izo ndwara hari ico azivuga ko? Bamwe mushobora kuba kumbure muri ahantu vy'ukuri mwumva yuko ikibazo gikomeye kandi atamuntu yogitorera inyishu, mbega Yesu ashaka kuzana inyishu. Haleluya. Nivyo uyu mugabo Yesu amubona, abona yuko atizera, mugabo hari ikindi kintu ciza ndamubona ko Yesu amubwira ati genda umwana wawe ni muzima. Ntiyamubwira ati none mutama ni muzima gute utanahashitse? Rabo hashike basi, tindakwinginga uhashike umukoreko. Ako ngo uyu mugabo ngo uwo mutware Yesu ku murongo wa 50 Yesu aramubwira ati niwigire umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo rya Yesu amubwiye, aragenda. Haleluya. Warizeye Yesu, ubutumwa warabwakiriye. Iyo aravye abona vy'ukuri waramwakiriye kandi uramukunda kandi wanka icaha. Haleluya. Ariko ndagomba ku munsi ukoresha ijambo ryiwe. Yesu ashimwe. Akira ijambo ryiwe. Amen. Kuko uyu mwami niyaduhaye agakiza, niyaje kutwiyereka aharangije ngo tubibiswi vy'inobera. Ngira mugenzi wawe ati nturigiswi c'inobera. Il a donné sa parole. Yaduhaye ijambo ry'ubuzima. Haleluya. Iryo wakira mu kibazo ukaronka inyishu. Yesu ashimwe.
ntituriho ngo twigwarize. Haleluya. Ako yaduhaye ijambo. Igihe cyose twakira ijambo riwanye n'ikibazo, dufise inyishu ku mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Shaka kuba ari indwara, shaka kuba uri kuraca ahantu atani igihumbi ugendana ku mufuko, shaka kuba atawufise uba, shobora kuba ku ishure vyanse, shobora kuba uri kurarondera ibi na biriya, coronavirus shobora kuba yaguteye ubwoba. Akira ijambo rya Kristo Yesu. Haleluya. Akira ijambo ryiwe. Imana ibahezagire. Dukomere uwo mwami. Haleluya. Uyu mugabo Yesu amugirira neza. Amaze kumugira neza ngarangije acarakizwa n'umuryango wiwe wose. Haleluya. Rero Yesu intumbero yiwe nuko wakira ubutumwa. Yesu ashimwe. Ubuzima bwawe bukagira intumbero. Ako icya kabiri ashaka yuko ataba coupe direct. Numukate ngo umushire ku ruhande, ibi bibi byawe ibi navyo bibe ivyahari. Mwinjizemo. Haleluya. Bagutoye indwara, waronse inkuru mbi, vyanse vyananiranye, vyapfuye. Akira ijambo ryiwe. Haleluya. Urangije umuhesha icubahiro. Mubwira ati ndagushima mwami Yesu. Urahambaye urakomeye. Sizopfa nzobaho. Wambwiye ko atahuzona naho uzomeba. Wambwiye ko uzonkiza. Wambwiye ko naho nzoca mu mazi nazondengera, naho nzoca mu muriro sinzosha. Sizopfa nzobaho. Atura ijambo ryiwe. Haleluya. Ati naho data na mama bona, wambwiye ko uzonyitorera. Yesu ashimwe. Mugendana uwo mwami Yesu. Icyangombwa n'ukumugira. Icyangombwa n'ukumugira. Duvyaguruke. Dushime Imana. Aramubwira ati niwigire, umwana wawe ni muzima. Ngo yizere ijambo arangije aragenda. Ndabwira abantu batarakira Kristo Yesu uyu n'umunsi wabo. Ako ndabwira n'abamwakiriye. Nimugende gutyo gusa. Muvuga ati none Yesu, none Yesu, none Yesu, none Yesu. Oya, akira ijambo ryiwe we wigire gusa. Haleluya. Akira ijambo ryiwe wigire. Izere ijambo ryiwe. Mubwira ati ndagushima Yesu ko wangerereyemo. Ndaguhaye icubahiro Yesu. Turakwiyeretse, turakwihaye nk'ishengero. Wagerereye muri twebwe. Turaguhaye icubahiro. Mushimire. Senga wizera kari muri wewe. Mubwira ati tiye mavi. Ati ni wewe buzima bwanje. Atuza kanwa. Ati ni wewe magara yanje. Ati ni wewe gukira kwanje. Ati ni wewe nkomezi zanje. Ati sinzopfa nzobaho. Ati ndanse gutinya, ndanse gukekeranya. Ati wewe wabambwe uri muri jewe. Imatanye n'ubuntu bwiwe. Reka kwitandukanya n'ubuntu bwiwe. Reka kwitandukanya n'urukundo rwiwe. Reka kwitandukanya n'imbabazi ziwe. Reka tumukomere amashi menshi cyane.